hari abantu peut-être bumva bafise ivyiyumviro muri bo bafise amashirahamwe akeneye gutanguza bafise ama idée de business mugabo akiraba peut-être akavuga ndi umurundi nakuriye mu bwiza peut-être nka Ngingo simbona comment commencer nta mutahe mfise peut-être est-ce que ikintu ca capital kintu cyo kumva umengo ifo kwagira umuntu amfasha kugira ashobore gutangura uwo babwira iki uyadressa kuri icambere nohera ko imbere ko mvuga abo bantu nuko ya mouvement canke vague ya entrepreneuriat ivugwa cyane au point yo gucomplexa abandi bantu. On n'est pas tous nés pour être des entrepreneurs. Cyane cyambere twese ntidushobora kwikorera ibyo ntibiba twese ntitwahawe ingabire kandi abatangura ibintu bisigura ko bafite n'amakapasite yo gushobora kubikuza. Hari umuntu ashobora kuba yatanguje ikintu ariko kimushizemo akagikuza. Rero nashaka kubanza guhera ngaha maze iminsi numva iki kintu c'entrepreneuria kivugwa gose au point yo gucomplexa abantu badafise ico kintu muri ko musumenga ntibakiri nta valeur bagifise. Mais pourtant ayo mashirahamwe créer n'abantu arakeneye abantu bari compétent. Rero numva umenga ntitunigane twese twumve ko dutegerezwa gucreate ibintu byacu cyo n'icambere. Ica kabiri kuri abo bumva ko bategerezwa kugira ico batanguje canke bumva umenga barafise ico potentiel yo gucreate business zabo numva umenga no babwira ikintu kimwe coroshe. Ntushake guhera aho uzohereka. Ni kuvuga ati aho ushaka guhereza urashaka ubudasubizo bwawe. Cyane cyambere ni kuvuga ati gira aho uhere nanje ivyo ushaka gushika ko ntavyo ndashika ndacasa urugendo runini mugabo sinahereye aho ushaka gushika ko ntivyo nakunda. Ivyo bice bituma abantu baguma bicaye barindira avuga ati ntaronse umutahe miliyoni amajana ngahe sinzokora ntaronse miliyoni 40 ngahe akaca hindukira karava muri environnement yiwe no mu muryango we akabona yuko atamuntu afise ubwo buryo bwo gushobora kumufandinga canke cyangwa ugasanga ntanafise n'uwo mwavariza muri banki kugira bamuhaye amahera. So rero capital irakenewe muri capital au départ siyo yama ikenewe. Twese twaratangwa generous amafaranga 40 zo kuja muri yawe. Niyo badusaba nyene girushoje gukora entreprise. So rero ntibikeneye amafaranga menshi ega arakenewe umugabo wese yakeneye. Kuko amafaranga ntasubiriza iciyumviro ciza. Ntasubiriza umugambi mwiza. Rero numva umenga office iciyumviro ciza iga kukimanyagura mu bice bige guhera aho bashoboye aho bageze. La richesse ya Bralodi c'est pas building yayikoreye. Nizijya chaîne za production. Nizijya machine ziproduce abijyatuma. Rero numva umenga natwe nk'abajeune nitwihute gushira l'emballage n'abantu bavuga ati Guevara c'est un jeune entrepreneur succès agira ibiniri yambara uko asuku. C'est pas le plus important. Kuko ivyo biri éphémère. Le plus important ni ico ushoboye, ni ico utanga, ni ico umariye abandi bantu. Rero ivyo rero biranovuga gute ni ibintu bitugora generation yacu kubera dushaka n'aba motivation speakers dusigaye twumviriza badutwara cyane ku bintu biboneka mugabo urumva badushirako pressure hamariyo n'ikindi kintu kitari cyo. Ni gute wowe wumviriza aba motivation speakers bo muri Etats-Unis ukabafatara rero uri mu Burundi context ese bituma tuzana abangingo mu Burundi ntimufise ibibazo bimwe ntimufise ibibazo vya access kuri capital na marché imwe. So rero kumviriza uwo muntu ifo kwiga kudiriwa ivyo akaravuga. Ifo kwiga kudiriwa ivyo akaravuga akamenya ukagira ubwo bwenge bwo kumenya ko vyadapta muri context ya. Rero je numva umenga nohimiriza abo bajeune abo batonya bacu kuvuga ati tangura buhoro. Buhoro intambwe imwe ku yindi.